gato ku ngo n'imiryango kuri uyu munsi kubera iki ishaka kuvuga iki uyu munsi na cyane cyane uyu munsi ishaka kubwira icambere abakobwa bagomba kuja kubaka nibo uyu munsi na cyane cyane ngomba nibande kuko abamaze kuzubaka abo bakwiye kurondera ingene bazikomeza ariko abatarazubaka ubutaha nashize ko video ndiko ndavuga ngo yewe ugomba gutegura mariage banza utegure urugo mbere yuko utegura mariage mu gutegura mariage banza utegura urugo kubera ko nutegura mariage ukayiheza utateguye urugo ya mariage uzoyikora amahera yose yonone numara konona amahera ushike muri rwa rugo usange biragoye uti oya ariko nutegura ukavuga ati ibi nivyo nzahurira navyo mu rugo ukabitegura ukabishira muri ukavuga ngo nemeye kuzaza guhura n'izi ntambara nemeye kuzaza kugwana kuko nemeye kuzaza kwikorera amatafari nemeye kuzaza kwikorera amasima nemeye kuzaza kurondera amafera beto nemeye kubaka murabizi ko kubaka nukurondera amatafari amasima amafera beto amabati ivyo byose nivyo tuza kurondera iyo tugiye kubaka n'urugo rero hari ivyo tugomba gutegura kugira ngo urugo tugiye kubaka ruze rube urugo rwiza rero ngomba kuvugana n'abakobwa canke abasore batarubaka ingo ntibihutire kubaka ingo ntibavyihutire bumva umengo kubera umukobwa ndabiza abakobwa barakunda gushuha arankunda maze kumva za shushu za irovyi ibiki ibintu nk'ivyo ntagufise sinobaho uwo ngo arakubesha nikimenyamenya harababasiga bakagenda Imana idufashe cyane harababasiga bakagenda ugasanga umudamu avyaranye n'umugabo wiwe abana 4-5 mugabo igihe kikagera avango wowe ntitukwiranye ngo naribeshe ibaze umudamu avyaranye n'umugabo abana 3 canke 4-5 mugabo akaza kuvuga igihe kimwe ngo naribeshe kuba narabanye nawe ntiwari uwi wanje sivyo rero nico gituma uyu munsi banone umuntu umunyabwenge uwuzi ubwenge agomba kugira gute gutegura ivyo agiye kubamo ngomba kuvuga iki rero ahantu Yesu yavuze amajambo akomeye avuga ngo niwe muzabibu w'ukuri natwe turamashami ngo iyo tutagumye ku muzabibu ntitubasha kwama rero ngo nitugume mu muzabibu kugira ngo tubashe kwama cane ishaka kuvuga ikahantu yewe mukobwa yewe musore icambere ugutegure ivyo ugiye kubamo nuko uguma ku muzabibu uguma kuri Kristo Yesu ugasenga Imana ukereka Imana ivyo uri kurategura ivyo ugiye kubamo kubera iki ni Yesu azotuma bikunda ni Imana izatuma bikunda simbaraga zawe simbaraga z'umugabo si nimbaraga z'umugore ariko nimbaraga z'Imana ikindi Paulo ariko arigisha abantu kuvyingo n'imiryango aravuga ngo yewe mugore ugomba kugandukira umugabo kugandukira umugabo abwira umugabo nawe ngo ugomba gukunda umugore ukamukunda nk'uko Kristo yakunze ishengero bivuga ngo umugabo agomba gukunda umugore kugeza naho umugabo yopfira umugore ariko umugore nawe agomba kuganduka canke kuganduka ni nkaho twovuga kugamburuka canke kwemera kuyoborwa n'umugabo kuko umugabo n'umutware wemera kuyoborwa wewe rero ugomba kuja kubaka urugo wa mudamu we canke wa mukobwa we ukaba wumva utagomba kuzaza kuyoborwa uri muri babandi bariko barashaka
ko bigenga baronka amategeko abagenga kugira ngo umugabo angane n'umugore canke umugore angane n'umugabo, ukaba uri muri abo bakobwa bafise ivyo bitekerezo, ivyo kubaka urugo urabireka. Kubera iki? Niyihe mpamvu mvuga ngo urabiretse? Kubera ko nta gihe na kimwe uzigera uronka umugabo avuga ngo je nawe turangana, kubera kamere canke ingene Imana yaremye abagabo canke abahungu. Mvuga uko nyene kuko ndiko ndabwira abasore n'abakobwa bagomba kuja kubaka. Imana yabaremye bafise ibintu yabaremanye vyo gutegeka, kandi ivyo nta muntu numwe abasha kubibakurako, nta muntu numwe abasha kubihindura, nta muntu numwe abasha kugira gute kubikura. Kubera iki? Ni Imana. Ni Imana yabiremye, nta wundi muntu yabiremye. Rero nta tegeko ry'igihugu ryoza rishinga ngo umugabo nangane n'umugabo. Kabiri naho iryo tegeko ryohaba muri leta bakarishinga bakavyemera rikabaho, kubera iyo kamere umugabo yaremanywe n'Imana ntivyigere bibaho. Ahubwo bituma we wa mugore witanguye kwikakisha ugomba kungana n'umugabo, ahubwo ubu uri kuratuma umugabo asubira mu ishamba hamwe Imana yamuremeye. Ndasubiramo, bituma asubira hamwe mu ishamba hamwe Imana yamuremeye muri ryatongo akaguma, kuko yabayeho imyaka myinshi ari wenyene. Iki kintu hari abantu batabizi, hari abantu batavyumvisha, batanabizi, ariko reka ndabikubwire. Umugabo niwe wenyene afise ubushobozi bwo kwihanganira imyaka myinshi atagize gute, atagiye mu bagore, adasambanye. Usibye ubu bisa nkaho umengo vyaragwanye, ariko abagabo bafise ubushobozi bwo kubaho imyaka myinshi iyo bahuye n'ikintu cabababaje. Nyumva neza, iyo bababajwe n'abo bubakanye, iyo ababajwe n'umugore, aha muze kuntahura neza canke muzontahure neza. Iyo umugabo ababajwe n'umugore yakunda, bari bubakanye kandi uwo mugore yaramukunda, arazinukwa ivyo vyitwa ngo urukundo, agasubira muri Egiputa, akongera akabaho imyaka myinshi ari wenyene, atiyumviriye ikintu citwa igitsina gore. Uravyumva? Atavyiyumviriye. Ubutaha mwarumvise, sinze abakurikira amajosho, mwarumvise umudamu yariko arahanura umugabo umwe, ari muri babagabo bariko barahanira amategeko y'abagabo, ngo abagabo nabo baronkengwa iminsi mikuru yabo kugira ngo nabo bararenganwa. Uwo mugore yabwiye uwo mugabo ngo agahinda yatewe n'umugore azogakugwako canke azokavugwa n'uyundi mugore nk'uwamuteye agahinda. Mugabo ico birengagiza nico, sinzi ko batakizi canke boba bakirenga ko bakizi, nuko y'umugabo ababajwe n'umugore yakunda. Yewe arazinuka umugore, urumva, arazinuka ikintu ciswe umugore, akaja kubaho imyaka myinshi ari wenyene ata mugore yiyumvira. Atandukanye rero n'abadamu, kuko umudamu we niyahuye n'ikibazo c'ubukene, adafise ukuntu nyene novuga, kuko nkunda kwisunga Bibiri, adafise ukuntu yadwebereye mu Mana, agahura n'ikibazo kimwe conyene, agaca aronka igipfamutima c'umugabo kiza kumudaraga, tayari ubwo nyene ararasambanye. Muga umugabo afise imbaraga iyo yababajwe n'uwo yakunda, kubaho imyaka myinshi yarazinutswe umugore. Rero wewe wa mukobwa uri gutegura kuja kubaka urugo, icambere banza umenye ngo mbega urugo ngiye kubaka koko ndi tayari kuzakubaha umugabo, kuzamugamburukira, kuzakwemera amategeko yiwe yose. Kuko icambere ugomba kumva ko muri urwo rugo ugiyemo uzategekwa. Ugomba kumva ko urwo rugo ugiyemo uzahura n'amategeko agutegeka, kuko mu bigize twega abagabo gutegeka birimwo. Rero wewe ugomba kuja kubaka urugo, banza umenye ngo mbega mu vy'ukuri nzihanganira aya mategeko, nzabishobora, nzabisporta,
yani nimba wumva ivyo bitaraba muri we utaravyakira, ntiwumve ngo urakundwa canke umubiri urakuri ugomba kuja gukora sexe vyuti hakonja gusamba reka ndongogwe. No, 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 no. Kuko ivyo ugiyemo ushobora kuzakwicuza imyaka myinshi, kuko uzahuriraho n'ibikubabaza. Ahubwo banza utegure umutima, vuge ngo mbega nzemera kumwubaha, nzokwemera kugendera ku mategeko yiwe. Erega hari ikintu mutazi, reka nibwira abadamu, nubwo uyu munsi bitagishoboka bigoye, vyabaye ibintu bibi, kandi biranababaje biteye n'ubwo biteye n'agahinda, ariko siko vyahora. Wa mudamu we, waruzi ko umugabo ashobora gukora amafuti ariko ukayihanganira? Ubutaha nashize kuvuga, ndavuga ngo navuze ijambo abantu sinzi ko ingene baryakiriye n'ingene baryumvise, ariko ubutaha naravuze ngo umugabo ntiyigera ahaguruka ngo aje kwaka divorce ngo nuko yahuye n'ikibazo mu rugo. Ahubwo umugabo hako yaka divorce ava muri urwo rugo akaja kurobera ahantu kure, akazogaruka vyarahumuye. Mugo umugore biramonana kwihangana agashaza kwaka divorce. Ariko nibaza ko biri ubu, kuko kera hariho n'umugano uvuga ngo niko zubakwa. Mbega wibaza ko iryo jambo niko zubakwa vyavuye, wibaza ko ryava kuki? Abakurambere bazatubye, wibaza ko ryava ku ijambo niko zubakwa. Ikibazo rero, umugabo wa mugore we, nimba ugomba kubaka urugo, umugabo nakora amakosa, waruzi ko umugabo ashobora kuza gusambana hanze? Reka ndakabwire aba bakobwa, nibo ndiko nabwiye umunsi bagomba kuja kubaka. Wa mukobwa we, nimba ugomba kuja kubaka, umugabo ejo narengira ibigo akaja gusambana, ubutanavuze navuze nte mwabadamu mwe murondera indirimbo, murondera amakorasi mucurarangira abagabo banyu iyo bageze muri vya vyumba vyo bageze muri vya vyumba, mugomba mutangure guhimbaza Imana, mugomba mutangure kukina ibisirimba, murondera amakorasi aryohera abagabo banyu. Ariko abantu bashobora ko batabitahuye. Reka nongere ndabivuge, wa mudamu we, umugabo arashobora kuza gusambana ukamenya ko yavuye gusambana, ukabimenya neza. Mugabo icitondego, witonde kumubwira nabi, ahubwo nabwo wamenye nataha usenga Imana iguha umutima ukomeye. Nashika ufata isafuriya ushusha amazi uti ngo tugende koga muri dushe, umunyukure hewe umwozi, umunyukure hamwe atihambye uhanyukure. Hanyuma mwagera muri ca cyumba urabe ingene ubigenza nawe, urabe ko yoshobora kukuvugiriza ingoma. Aha ndiko mvuga mu mvugo mbabarira amatwi, yoshobora kukuvugiriza ingoma nubwo yaravuye kuzivuza hanze, vyari bibabaje. Ariko ugomba gukora ikintu gituma umugabo abona ko umuntu udasanzwe. Aha ndiko mbwira abapagani, umukristo wewe asabwa kwihangana kugeza kwiherezo, kuko Yesu yavuze ngo utazemera kwikorera umusaraba wiwe ngo ankurikire ntazoshobora kugira mu bwami bw'ijuru. Hari imisaraba rero tugenda twikorera, iyo misaraba imwe niyo yo mu ngo tugenda turahura nayo, bidusaba kuyikorera. Mana ishimwe. Rero tugomba kuba maso, kubera ko urugo sinzi ingene none abikubwira, kuko urugo, nkunda kuvuga ngo urugo ni ikintu gikomeye. Imana yabonye ko gikenewe ihitamo kugishiraho, kuko yitabona ko ari ikintu kizima ciza. Ntiyari kugishiraho, yari gufata umutima w'igikoko runaka ikawushiramo ibintu bituma yiyumvamwo ikiremwa muntu. Reka nguha kandi karore, ibaze abantu benshi turasoma Bibiliya mugabo hari igihe tutabitahura. Bibiliya ivuga ngo, usomye muri kiriya gitabo cy'itanguriro, mu gice cya 6, igihe abana b'abantu abamarayika ngo bava mu ijuru, Imana ibatumye hano ku isi, ngo bamaze kwitegereza abana b'abantu ngo bakabona ni beza, ngo bavyarana nabo.
bibivuga ngo nibo bapfuyemo babahizi bakera bamwe twumva ngo ba Goliath abandi ibi bikavuga za mpembu bizikorera mu kirere amajambo ari mu gitabo c'amanyefeso kira gice ca gatandatu ku murongo uhere ku murongo w'icumi niho amajambo ari ngo hari ingwa abo tuniga nasaba inyama n'amaraso harimo n'izo mpembu mbi ngo zaho hantu ho mu kirere ho mwijuru izo mpemu mbi zikora ni baba marayika Imana yari itumye ariko bashika bagaca bikorera ivyabo kabona abana b'abantu nibeza bakaryamana nabo bagasambana nabo hanyuma ntibasubiye kwemererwa kugera hehe gusubira mu ijuru. Uyu munsi rero wewe wumva ko woshobora kunesha utari kumwe n'Imana biragoye, ariko icambere nuko uvuga ngo mbega ndagomba kubaka urugo, ndagomba kubaka urugo rwiza, ndagomba kubaho mu rugo rwanje nezerewe. Icambere ubanze uvyiyumvemo, ubanze wumve kubikeneye. Ni wumva kubikeneye nta kidashoboka, kuko ibidashobokera abantu imbere y'Imana birashoboka. Ibidashobokera umugabo imbere y'Imana birashoboka. Ibidashobokera umugore imbere y'Imana birashoboka. Rero bigusaba kugira gute? Gusenga, kwizera Imana. Nawe wa mukobwa aho urasamye nturi kurasengera urugo, nturi kurasengera uwo muzakubakana, wa musore we nuko nturi kurasenga usengera urugo, usengera uwo muzokubakana. Senga ubwira Imana ati Imana uzompuze n'umuntu muzima, uzompuze n'urubavu rwa Mana we. Imana ibaheza agiye kandangiriza hano, tuzosubira utaha Yesu nabitwemerera. Murakoze cyane, mubareke sana. Amen.